Itangazo ryerekeye umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare. Urwego rwo kw'ibinabansi bw'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu yuko urwamo rw'amasasu menshi gwumvikanye ejo hahise igenekerezo rya 31 ntwarante umwaka wa 2026 guhera igihe c'isaha imwe z'ijoro mu gisagara c'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura wavuye ku muriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare iri mu ikambi yo muri zone Musaga komine ya Mugere. Ivyahononekariye ni ibi bikurikira: abitavye Imana n'abantu bagera ku 13, abakomeretse ni 57, harimwo abasivile 54 n'abasirikare 3. Amazu n'amamodokari vyononekaye mu makartie amwamwe. Ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratokombera. Naho iryo sanganya ryashitse, urwego rwo kw'ibinabansi bw'u Burundi ruramenyesheje abene gihugu bose yuko naho gwatakaje ivyo bikoresho Uburundi buguma buhagaze neza mu bijanye no gukingira bene Burundi n'ivyabo nkuko vyari bisanzwe biri. Urwego rwo kw'ibinabansi bw'u Burundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya, ryongera ryifuriza gukira bidatevye abakomeretse bose bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Mu kurangiza, urwego rw'ibinabansi bw'u Burundi rusaba abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda, bongere bagume barikanuye. Hagize ubona ikigwanisho kitasambutse abibwire buno nyene abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kugira ngo batume ko ababifitiye ubuhinga n'ubumenyi muri ivyo babibakura iruhande atavyo vyononye. Okay. Abitavye Imana n'abantu bagera ku 13, abakomeretse ni 57. Benshi nivyo bariko baranuza inkuru bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi, bavuga ngo ni bitero bivuye hanze. Aho hanze sinza hariho, none iyo biva hanze byaca bihora ajya amasaha no munsi ntibibandanye. Hari umuntu atera amasaha make agaca zimangana, uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyiwe bafise inguvu nke, yaza uvuye hanze atera ntihabura uwo bafata canke bica. Byari bigwanisho bizimvye bigugu uburyo bwinshi, kandi murabona n'ivyo nonekaye yuko ari byinshi haba mu bene gihugu no mu gisirikare. Mugabo ibisubirira byo ntivyari ivyo vyonyene mu gihugu, ni mu ikambi imwe, amakambi nayo ni menshi igihugu. Ico gituma navuze nti abantu borema, kandi uburyo rero bwo kw'ibinabansi turabufise bukwiye. Shobora kuba ari insinga zari zishaje canke vyandurutse hanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyaga nkuba mwinshi, ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa ngo chute de tension canke kakaba silentansi, tugaca usanga harabaye isanganya. Mugabo rero amasanganya nkaya atanguye gushika, tuca turaba ingene tuvyiga kugira dukingira abanyene igihugu. Ntibituryohera kubona amasanganya ariko arashikira abantu tujeje gukingira. Ikibazo ca mbere nacishure, Mireye yabajije ati ko isanganya tuvuga ko ryavuye ku muyaga nkuba, ati none ishyirahamwe Regidezo ryoba rishobora kuzosumbusha igisirikare kubera ivyo vyashitse. Ivyo gushumbusha igisirikare, bwa mbere Regidezo n'ishirahamwe rya leta, hama igisirikare naco n'ici gihugu. Sinumva uwo uriho uwundi. Iyo bishitse nibaza umuvyeyi n'umwe ingene bizogenda
ibyo byose ibyo byononekaye bizosubirizwa iyo zova amafaranga azova mu gihugu, ashobora kuba yavuye muri Regidezo, yavuye mu bindi. Aho rero ntaho sinoca mvuga ngo igisoza kizoca kija kwitwarira Regidezo. Eka isanganya rishobora gushika, nta urapima ngo arabe neza yuko, kuko hariho ibyo bavuga bati inyuma y'ikonteri, ikintu kibaye inyuma y'ikonteri burya ntikibazwa Regidezo, kica kibazwa nyene kuronkuswa uwo muyaga nkuba. Rero bose niko ndavugira Regidezo, ko mvugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi, mugabo ivyo rero byose kituzoja kwitwarira Regidezo kuko byabaye inyuma ya konteri. Urumva shobora kuba ari insinga zari zishaje canke byandurutse hanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyaga nkuba mwinshi, ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa ngo chute de tension canke kakaba silentansi, tugaca usanga harabaye isanganya. Rero aha sintuvuga ngo Regidezo tuza kuyitwarira namba na gato, nishira hamwe rya leta, igisirikare cy'igihugu, ibyo byose nisanganya kandi ryabaye umuntu atagitega, ritavuye ku bushake bw'uyu canke uwundi. Aho rero nta manza zirimwo canke nta byo gutana ku mirago bizoba. Ahanini nuko twese twumva yuko ari ibintu bibabaje gusa byabaye, kuko byari bigwanisho bizimvye bigugu uburyo bwinshi, kandi murabona n'ivyo noneka yuko ari byinshi, haba mu bene gihugu no mu gisirikare. Umva rero twaca tuza gutangura kwanda imanza, ahanini no kuja hamwe kugira ngo turabe ingene twosanasana ivyo nonekaye, hanyuma tugaheza tukarondera n'ibindi bisubirira ivyo. Mugabo ibisubirira byo ntivyari ivyo vyonyene mu gihugu nkuko twabivuze mu itangazo. Ivyo ni hamwe ni mu ikambi imwe, amakambi nayo ni menshi igihugu. Nico gituma navuze nti abantu borema kuko aho ni hamwe hari amakambi menshi, kandi uburyo rero bwo kwivuna abansi turabufise bukwiye. Yari yavuze ati igitero cavuye hanze. Ejo ngira ngo nararonse umwanya wo kubivuga hakiri kare mu maguru masha. Benshi nivyo bariko baranuza inkuru bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi, bavuga ngo ni bitero bivuye hanze. Aho hanze sinza hariho, none iyo biva hanze byaca bihora ajya amasaha no munsi ntibibandanye. Hari umuntu atera amasaha makeya agaca zimangana, uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyine bafise inguvu nke. Rero nibaza niyo mu gitigire nabahaye yaza uvuye hanze atera, ntihabura uwo bafata canke bica. Mwumva yuko ata ibintu byo kurundi ruhande rw'abateye nabahaye, ni kuvuga rero atavyo ndabahaye, ni kuvuga ntaba barimo. Aba bashatse kubivuga n'abashatse gutesha umutwe abantu bumvise ibisase nka bijya biriko biravuga, bibaza bati noneho n'abateye mugabo no baremesha rero yuko atari vyo, nta bavuye hanze bateye namba. N'umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho bya gisirikare, hanyuma bica biraturika, kandi mwarumva yuko byajana n'inzira imwe, ico bita départ na arrivée, nta ibintu byo gusubizanya échange de coup de feu byari bimwe. Aho rero kubazi abafite donation na dukeye twibijanye na gisirikare baca bavyumva, kandi n'igihe ndabibabwiye bace babitahura, barona yuko vyari vy'ukuri. Abo bari ko bagomba kubinuza ko ari ugomba gutera ubwoba abantu babe baracika ivutu bahunge. Mugabo aho tugiriye kajya kantu umwana nabonye yuko benshi babisamye neza, baca barumva ivyo ari byo kandi barabitahura, ari naco gituma baraye mu zabo barasinzira biraboneka. Ati abasirikare banze kuja muri Kongo yuko ari bo barabigize. Uwo musirikare yoba yaragize ivyo kubera yanka kuja muri Kongo, ntiba ari umusirikare wo mu Burundi. Mu nyigisho duha abasirikare, bwa mbere mu gisirikare haza umuntu w'umurundi avyipfuza atanagahato, wowe niwe dushaka niwe twakira.
nta muntu n'umwe bakura muhira bamufate ku nguvu ngo uje mu gisirikare. Uje barakubwira amabanga y'igihugu, amabanga ujejwe n'ico uzokora. Ubitahuye urabikora. Wumvise utabishimye hariho umwanya baguha. Ukavuga ati jewe nsanze narihenze usumuhamagaro kuko ko umusirikare ni umuhamagaro. Usanze utari umuhamagaro wiwawe ucuzinge ko tukavuga uti nasanze narihenze nta muhamagaro jewe wo kwigura igihugu mvise. Barakwereka ingene utekera ivyawe ukisubira iyo wahora. Rero umuntu yanka gukora ivyo baba bamutegetse agaca yiyumvira yuko yokora ikintu nk'iki, ubu si umusirikare w'umurundi. Donc hano ngono mvuga yuko hariho abihenda ku basirikare b'abarundi. Umuntu yamaze kumira akabuye k'abagabo, akabuye ka gisirikare c'umurundi, ibi inye ntashobora kubigira. Abavyandika ibi baravyandika kubera batabazi. Abasirikare b'abarundi s'abacangero, ndabisubiyemwo, abasirikare b'abarundi ni intwari baramize akabuye k'abagabo. Kandi niyo bari mu makungu hose murumva yuko amanota bayafise menshi cyane, ari babitumwako. Ngira murazi Somalia nyene hari hameze ukuntu bahagize ubu babita papa Burundi. Muri Centrafrique babita papa Burundi. So kubera bagiye kuba abapapa, nukubera ibikorwa vy'abapapa bakora vyiza, bakora nk'abikorera mu gihugu cy'wabo. None bamaze kubahayagiza mu makungu, Somalia siyo yari yororo na Centrafrique siyo yari yororo, mugaba gengaha muri Kongo induru zikavuga ari ahantu dukingira n'igihugu cy'iwacu kumubanyi. None iyo ntambara iri Kongo, umutekano uri Kongo kugarura, niwo uteye induru gusumba kure nabo tudahana urubibe twagiye gufasha. Urumva ababinuza inkuru n'abatabiza ivyiza bo vyorosha canke abagoma kubigira ngo bacemwo abasirikari mice babwire yo kuja kuri Kongo, muri Kongo kugarukana y'amahoro mu mutekano n'amakosa. Kubera ko atari amakosa kuja muri Somalia, kubera ko atari amakosa kuja handi. Amakosa yoca bangaho umva ivyo n'ubutumwa mu bundi. Iyo bagutumye umusirikare uragenda utabishatse naho nyene urabivuga ugasubiza umwambaro hamukagenda ukikorera ivyo wawe. Rero iki abariko barakivuga n'abatazi igisirikare. Jere igisirikare ndakizi ndakimaze mu myaka 37. Ababivuga bari nawe usanga bavutse ndi muri cyo atabatazi n'ingene cyubatse. Jere ndakizi ngene cyubatse, mvuga ivyo nzi kandi ivyo nakuriyemo kandi ivyo mbayemo. Uwundusha kukimenya azocaza tuvugane, tuyage, tugire deba uvere. Yansi inazosha neme aho tihwe. Kibazo ca kabiri Alain, amakambi yegereye abene igihugu. Iki ni kibazo kitoroshe kandi uko kimeze amakamu ko yarameze kera. Duhere ngaha mu gisagara ca Bujumbura hatanguye aya makambi mubona za Kamuha, yekambi yo mu Ngagara, izi kambi za Batayo para za base, habe amasanganya kare zigitangura nta mihana yari hegereye. Je ninje mu 1989 gushika kwibarabara aya kuri international nungaha kuruzi muha nta muhana numwe wari uhari. Gushika kuri Petit Seminaire, umuhana wa mbere yari Petit Seminaire mu Kanyosha. Mugabo murabona amakambi yari hajya kuva kera ndetse tucikukira 62. Mugabo rero abantu bagiye baregera amakambi hose. Muze murabe kare mu bisanga ikambi y'igisirikare yatezwa kuba ahantu novuga hiyaguye atamihana ihegereye. Muga kubera ibihe twagiye turacamwo, hariho abagiye baregera amakambi bwa mbere
kugira ngo imiryango yabo ngo itekane, bakaza barashira hafi y'ikambi ngo babacungere, hanyuma baza barubaka gushika naho bashika no ku rubibe rw'ikambi, imihana icifata n'amakambi. Aha rero iyo habaye ingorane niho tuca tubona ibibazo, mugabo imbere y'igihe nk'ivyo bikiba babona yuko ari urukiza, muga twama tubivuga tuti nyabuna reka kwegera amakambi, ariko aho ushize ikambi hose haba za mabanda. Ubu niho no kuvuga ikambi isa yagutse, imihana iri kure gatoya, mugabo uzoraba amakambi yose ubu barayegereje kwa mazu. Nkaca nishura n'urya yavuze ati none amakamba azokwimuka abise abubatse, sinzi mu mategeko kimuka uwuje ubwa mbere canke uwuje ubwa nyuma. Wo gusanga mu itongo akubaka neza agashaka kubwira ati mbise uhave, wewe uca uhave canke havaho uwuje ubwa nyuma. Ikindi naco kugira ikambi ije ahantu ntimubwire ngo se vyigwa binini, ikambi ntibayishira ahantu kugira ngo bashireho ikambi, baba bafise ikintu bagomba gukora. Ikambi ije ahantu kugira ngo ikingire neza imbibe z'igihugu, ikingire igihugu. Mugo umuntu arashobora kubaka inzu ahantu atagomba gukingira igihugu. Nico gituma rero ivyo no kuvyitondera, kandi inyishungira muca muyumva. Baramutse bimura bo kwimura abasanze iruhande ikambi ngaho, ntiho kwimuka ikambi ntishobora kwimuka ko ni nkingi y'igihugu. Wimuye ikambi uca wimura n'urubibe, uca wimura n'urubibe, kuko ikambi iri ngaho kugira ikingira imbere z'igihugu. Ivyo ngira bazobisubiramwo ababijejwe, kuko hagiye haratangwa na urbanisme nayo yakoramwo bamwebwe abo muvukana. Nta musirikare atwara urbanisme, urumva usanze yahatanze ugiye kuvuga ca kwereka amategeko nayo tuca tuyubahiriza, nico tujejwe. Mugabo rero amasanga yankaya yatanguye gushika, tuca turaba ingene tuvyiga kugira dukingira abanyene igihugu. Ntibituryohera kubona amasanga yanika arashikira abantu tujejwe gukingira, biratubabaza. Mugabo twobereka aho baja kugira ngo tubakingire neza atangorane. Ububiko ngo burajamwo kura, none bubika ahantu hatabona, hageze mu ijoro uja kubitora bitora hatabona. Erega kura si ukuvuga yuko icifata ikasi nisanganya y'abarisha ibubiko amamagaze ari no kura nyene. Ahubwo umuntu aciye kura, wewe mwijoro wo bitora gute? Uhava utora n'ibitari byo, irajamo uwagutumye iki kibazo yaguhenze. Ntavyavyi si umusirikare, kura irajamo mu magazi. Ahubwo no gucungira yuko kura igumi nimeze neza. Hanyuma ikindi naco, yego hariho ibigwanisho bitarinda kuja mu bubiko burimwo intuze cyo turabizi, mugabo sinobirinda kubibadondaguri. Mugabo mumenye yuko kura rero ijamo, nimba rwagomba gushinga imanza urumva nta burenganzira ronka. Ibitabikwa ahari umuyaga nkubara birazwi, ubwo navyo nyene kikibuza yuko biturika mu gihe vyakiwe n'izuba cane. Bujumbura hariho ubushuhe, hariho ibikwa Bujumbura, hariho ibikwa ahandi ntarinze kubabwira, kubera turavyiga. Ubushuhe burashobora kubushuhisha naho atamuyaga nkuba buba uriho ubitse nabi ugaturika. Mugabo rero ivyo ni ibintu bita conservation, turazi ngena tubigenza ko hari abavyize biga ivyo nyene. Banse kuja muri Kongo yuko ari bo baba babigize, umusirikare yoba yaragize ivyo kubera yanka kuja muri Kongo, niba ari umusirikare wo mu Burundi. Mu nyigisho duha abasirikare
bwa mbere mu gisirikare haza umuntu w'umurundi avyipfuza atanagahato, wowe niwe dushaka niwe twakira. Nta muntu n'umwe bakura muhira bamufate ku nguvu ngo uje mu gisirikare. Uje barakubwira amabanga y'igihugu, amabanga ujejwe n'ico uzokora. Ubitahuye urabikora. Wumvise utabishimye hariho umwanya baguha, ukavuga ati jewe nsanze narihenze usa umuhamagaro, kuko umusirikare ni umuhamagaro. Usanzwe utari umuhamagaro wiwawe uca uzinga ikote ukavuga uti nasanze narihenze nta muhamagaro jewe wo kwigura igihugu gusa. Barakwereka ingene utekera ibyawe ukisubiyeho. Rero uwo muntu yanka gukora ivyo baba bamutegetse, agaca yiyumvira yuko yokora ikintu nk'iki, uwo si umusirikare w'umurundi. No, hano ngoca mvuga yuko hariho abihenda ku basirikare b'abarundi. Umuntu yamaze kumira akabuye k'abagabo, akabuye ka gisirikare c'umurundi, ibi inye ntashobora kubigira. Abavyandika ibi baravyandika kubera batabazi. Abasirikare b'abarundi s'abacangero, mbesubiyemwo abasirikare b'abarundi ni intwari, baramize akabuye k'abagabo. Kandi niyo bari mu makungu hose murumva yuko amanota bayafise menshi cane, ari babitumwako. Ngira murazi Somalia nyene hari hameze ukuntu bahagize ubu babita papa Burundi. Muri South Africa babita papa Burundi. So kubera bagiye kuba abapapa, nukubera ibikorwa by'abapapa bakora byiza, bakora nk'abikorera mu gihugu cy'wabo. None bamaze kubahayagiza mu makungu, Somalia siyo yari yororo na South Africa siyo yari yororo, mugabo agenga aha muri Kongo induru zikavuga ari ahantu dukingira n'igihugu cy'wacu ku mubanyi. None iyo ntambara iri Kongo, umutekano uri Kongo kugaruka, niwo uteye induru gusumba kure nabo tudahana urubibe twagiye gufasha. Urumva ababinuza inkuru n'abatabizi byiza bavyorosha, canke abagomba kubigira ngo bacemwo abasirikari imice, babwire yo kuja kuri Kongo, muri Kongo kugarukana y'amahoro mu mutekano ari amakosa. Kubera ko atari amakosa kuja muri Somalia, kubera ko atari amakosa kuja ahandi. Amakosa yoca bangaho. Wumva ivyo n'ubutumwa mu bundi. Iyo bagutumye umusirikare uragenda utabishatse, naho nyene urabivuga ugasubiza umwambaro hamukagenda kwikorera iwawe. Rero iki abariko barakivuga n'abatazi igisirikare. Rero igisirikare ndakizi ndakimaze mu myaka 37. Ababivuga bari nawe usanga bavutse ndi muri cyo batazi n'ingene cyubatse. Rero ndakizi n'ingene cyubatse, mvuga ivyo nzi kandi ivyo nakuriyemo kandi ivyo mbayemo. Murakoze. Nkuko mwagiye kubyumva itangazo nyiranda basomere, hanyuma murashaka kubaza ikibazo kimwe canke bibiri bijanye n'ivyo nyene. Itangazo ryerekeye umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare. Urwego rwo kwivuna abansi rw'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu yuko urwamo rw'amasasu menshi kumvikanye ejo hahise igenekerezo rya 31 ntwarante umwaka wa 2026 guhera igihe cy'isaha 1 z'ijoro mu gisagara c'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, wavuye ku muriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare iri mu ikambi yo muri zone Musaga, komine ya Mugere. Ivyahononekariye ni ibi bikurikira: abitavye Imana n'abantu bagera ku 13, abakomeretse
ni 57 harimwo abasivile 54 n'abasirikare batatu. Amazu n'amamodokari vyononekaye mu makartie amwe. Ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratukombera. Naho iryo sanganya ryashitse, urwego rwo kuvuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje abene gihugu bose yuko naho gwatakaje ivyo bikoresho u Burundi buguma buhagaze neza mu bijanye no gukingira bene Burundi n'ivyabo nkuko vyari bisanzwe biri. Urwego rwo kuvuna abansi bw'u Burundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya, yongera yifuriza gukira bidatevye abakomeretse bose bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Mu kurangiza, urwego rwo kuvuna abansi bw'u Burundi rusaba abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda, bongere bagume barikanuye. Hagize ubona ikigwanisho kitasambutse abibwire buno nyene abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kugira ngo batume ko ababifitiye ubuhinga n'ubumenyi muri ivyo babibakura iruhande atavyo vyononye. Murakoze. De presse sur la situation d'incendie qui s'est manifestée hier soir. La Force de défense nationale du Burundi communique à l'opinion tant nationale qu'internationale que les explosions entendues ce mardi, le 31 mars 2026, vers 19h, dans la capitale économique Bujumbura, étaient à l'origine d'un incendie survenu au magasin de munitions de la brigade logistique se trouvant dans la zone Musaga, commune Mugere. Les explosions occasionnées par l'incendie ont causé pas mal de dégâts en matériel humain. On dénombre 13 personnes civiles qui sont décédées, blessées 57 personnes, dont 54 civils et 3 militaires, des maisons endommagées dans différents quartiers, ainsi que des véhicules de particuliers, des équipements et des installations militaires brûlés ou endommagés. Face à cette situation, la Force de défense nationale du Burundi tranquillise la population. Malgré les pertes subies, le Burundi reste debout avec ses capacités de défense pour garantir la paix et la sécurité de notre chère patrie. Il profite de cette occasion pour adresser ses vives condoléances aux familles qui ont perdu les leurs et souhaite un prompt rétablissement à ceux qui sont en train d'être soignés dans les différents hôpitaux. La Force de défense nationale du Burundi demande à toute la population burundaise de rester serein et calme, de signaler le plus vite possible à l'administration et aux forces de l'ordre tout engin non exposé, vu et de ne pas surtout le manipuler. La Force de défense nationale du Burundi reste engagée à accomplir sa mission régalienne conformément aux prescrits de la loi. Je vous remercie. Ikibazo cha mbere ndacishure, Mireille yabajije ati ko isanganya tuvuye ko ryavuye ku muyaga nkuba, ati none ishyirahamwe ryigeze ryoba bishobora kuzosumbusha igisirikare kubera ivyo vyashitse. Ivyo byo gushumbusha igisirikare bwa mbere ryigeze n'ishyirahamwe rya leta, ama igisirikare naco n'ico gihugu. Sinumva uwo uriho uwundi, iyo bishitse nibaza umuvyeyi n'umwe ingene bizogenda, ivyo vyose
ibyo vyononekaye bizosubirizwa iyo zova amafaranga azova mu gihugu ashobora kuba yavuye muri Regidezo yavuye mu bindi aho rero ntaho sinoca mvuga ngo igisoda kizoca kija kwitwarira Regidezo isanganya rishobora gushika nta urapima ngo arabe neza yuko kuko hariho ivyo bavuga bati inyuma y'ikonteri ikintu kibaye inyuma y'ikonteri burya ntikibazwa Regidezo kica kibazwa nyene kuronswa uwo muyaga nkuba rero bose niko ndavugira Regidezo kumvugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi mugabo ivyo rero vyose tuzoja kwitwarira Regidezo kuko vyabaye inyuma ya konteri urumva shobora kuba ari insinga zari zishaje canke vyandutse hanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyaga nkuba mwinshi ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa nka chute de tension canke kakaba silencieux ugasanga harabaye isanganya rero aha sinovuga ngo Regidezo tuzoshaka kuyitwarira namba na gato nishirahamwe rya leta igisirikare cy'igihugu ibyo byose nisanganya kandi byabaye umuntu atagitega itavuye ku bushake bw'uyu canke uwundi aho rero nta manza zirimwo canke nta cyo gutana ku mirago bizoba ahanini nuko twese twumva yuko ari ibintu bibabaje gusa byabaye kuko byari bigwanisho bizimvye uburyo bwinshi kandi murabona n'ibyo noneka yuko ari byinshi aba mu bene gihugu no mu gisirikare umva rero twoca tuza gutangura kwanda imanza ahanini ni kuja hamwe kugira ngo turabe ingene twosanasana ivyo nonekaye hanyuma tugaheza tukarondera n'ibindi bisubirira ivyo mugabo ibisubirira byo ntivyari byo vyonyene mu gihugu kuko twabivuze mu itangazo ivyo ni hamwe ni mu ikambi imwe amakambi nayo ni menshi igihugu ico gituma navuze nti abantu borema kuko ahoye ni hamwe amakambi menshi kandi uburyo rero bwo kwijuna abansi turabufise bukwiye yari yavuze ati igitero cyavuye hanze ejo ngira ngo nararonse umwanya wo kubivuga hakiri kare mu maguru masha benshi nivyo bariko baranuza inkuru bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi bavuga ngo ni bitero bivuye hanze aho hanze sinza hariho none iyo biva hanze byaca bihora ajya amasaha no munsi ntibibandana hari umuntu atera amasaha makeya agaca zimangana uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyine bafise ingufu nke rero nibaza niyo mu gitigiri nabahaye yadara uvuye hanze atera ntihabura uwo bafata canke bica mumva yuko ata bintu byo ku rundi ruhande babateye nabahaye ni kuvuga rero atavye ndabahaye ni kuvuga ababari aba bashatse kubivuga n'abashatse gutesha umutwe abantu bumvise ibisese ntabije biriko biravuga bibaza bati noneho n'abateye mugabo no baremeshe rero yuko atari byo ntabavuye hanze bateye namba n'umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho bya gisirikare hanyuma bica biraturika kandi mwarumva yuko byajana n'inzira imwe ico bita départ na arrivée nta ibintu byo gusubizanya échange de coups de fidèle yaho rero kubazi abafite utuntu dukeye tw'ibijanye na gisirikare baca bavyumva kandi n'igihe ndabibabwiye baca babitahura barana yuko vyari vy'ukuri abo bariko bagomba kubinuza ko ari ugomba gutera ubwoba abantu babe baracika ivutu bahunge mugabo aho tugiriye kajya kantu mwana nabonye yuko benshi babisamye neza baca barumva ivyo ari byo kandi barabitahura ari naco gituma baraye mu zabo barasinzira biraboneka ati abasirikare banse kuja muri Kongo yuko ari bo babigize umusirikare yoba yaragize ivyo kubera yanka kuja muri Kongo yoba ari umusirikare wo mu Burundi mu nyigisho duha abasirikare bwa mbere mu gisirikare haza umuntu w'umurundi avyifuza atanagahato wowe niwe dushaka niwe twakira
nta muntu n'umwe bakura muhira bamufate ku nguvu ngo uje mu gisirikare. Uje barakubwira amabanga y'igihugu, amabanga ujejwe n'ico uzokora. Ubitahuye urabikora. Wumvise utabishimye hariho umwanya baguha. Ukavuga ati jewe nsanze narihenze usa umuhamagaro, kuko umusirikare ni umuhamagaro. Usanze utari umuhamagaro wiwawe ucuzinga ikote ukavuga uti nasanze narihenze nta muhamagaro jewe wo kwigura igihugu gisa. Barakwereka ingene utekera ibyawe ukisubiyeho. Rero umuntu yanka gukora ivyo baba bamutegetse, agaca yiyumvira yuko yokora ikintu nk'iki, ubusa umusirikare w'umurundi. No, hano ngoca mvuga yuko hariho abihenda ku basirikare b'abarundi. Umuntu yamaze kumira akabuye k'abagabo, akabuye ka gisirikare c'umurundi, ibi inye ntashobora kubigira. Abavyandika ibi baravyandika kubera batabazi. Abasirikare b'abarundi s'abacangero, mbesubiyemwo abasirikare b'abarundi ni intwari, baramize akabuye k'abagabo. Kandi niyo bari mu makungu hose murumva yuko amanota bayafise menshi cyane, ari babitumwako. Ngira murazi Somalia nyene hari hameze ukuntu bahagize ubu babita papa Burundi. Muri South Africa babita papa Burundi. So kubera bagiye kuba abapapa, nukubera ibikorwa by'abapapa bakora vyiza, bakora nk'abikorera mu gihugu cy'wabo. None bamaze kubahayagiza mu makungu, Somalia siyo yari yororo na South Africa siyo yari yororo, mugabo agenga muri Kongo induru zikavuga ari ahantu dukingira n'igihugu cy'wacu ku mubanyi. None iyo ntambara iri Kongo, umutekano uri Kongo kugaruka, niwo uteye induru gusumba kure nabo tudahana urubibe twagiye gufasha. Urumva ababinuza inkuru n'abatabizi byiza bo byorosha canke abagoma kubigira ngo bacemwo abasirikari imice babwire yo kuja kuri Kongo, muri Kongo kugarukana y'amahoro mu mutekano n'amakosa. Kubera ikatari amakosa kuja muri Somalia, kubera ikatari amakosa kuja handi, amakosa yoca bangaho. Wumva ivyo n'ubutumwa mu bundi. Iyo bagutumye umusirikare uragenda utabishatse, naho nyene urabivuga ugasubiza umwambaro hamukagenda kwikorera ikiwawe. Rero iki abariko barakivuga n'abatazi igisirikare. Rero igisirikare ndakizi ndakimaze imyaka 37. Ababivuga bari nawe usanga bavutse ndi muri cyo batazi n'ingene cyubatse. Rero ndakizi n'ingene cyubatse, mvuga ibyo nzi kandi ibyo nakuriyemo kandi ibyo mbayemo. Uwundusha kukimenya azocaza kuvugane, tuyage, tugire deba uveye. Yansi inazoca neme aho tihwe. Kibazo ca kabiri Alain, amakambi yegereye abene igihugu. Iki ni kibazo kitoroshe, kandi uko kimeze amakamu ko yari ameze kera. Duhere ngaha mu gisagara ca Bujumbura hatanguye aya makambi mubona za Kamuha, je kambi yo mu Ngagara, izi kambi za batayo paraza bazi, habeye amasanganya kare zigitangura nta mihana yari hegereye. Je ninjiye mu 1989 gushika kwibarabara haya kuri international nungaha kuruzi muha, nta muhana numwe wari uhari. Gushika kuri Petit Seminaire, umuhana wa mbere Petit Seminaire mu Kanyosha. Mugabo murabona amakambi yari hajya kuva kera, ndetse tucikukira 62. Mugabo rero abantu bagiye baregera amakambi hose. Muze murabe kare mu bisanga ikambi y'igisirikare yatezwa kuba ahantu novuga iyaguye atamihana ihegereye. Muga kubera ibihe twagiye turacamwo, hariho abagiye baregera amakambi bwa mbere
kugira ngo imiryango yabo ngitekane, bakaza barashira hafi y'ikambi ngo babacungere, hanyuma baza barubaka gushika naho bashika no ku rubibe rw'ikambi, imihana icifata n'amakambi. Aha rero iyo habaye ingorane niho tuca tubona ibibazo, mugabo imbere y'igihe nk'ivyo bikiba babona yuko ari urukiza. Muga twama tubivuga tuti nyabuna reka kwegera amakambi, ariko aho ushize ikambi hose haba za mabanda. Ubu niho no kuvuga ikambi isa yagutse, imihana iri kure gatoya, mugabo uzoraba amakambi yose ubu barayegereje kwa amazi. Nkaca nishura n'ubyayebuza ati none amakamba azokwimuka abise abubatse, sinzi mu mategeko yimuka ubuje ubwa mbere canke ubuje ubwa nyuma. Wo gusanga mu itongo akubaka neza agaca akubwira ati mbise uhave, wewe woca uhave canke havaho ubuje ubwa nyuma. Ikindi naco, kugira ikambi ije ahantu ntimubwire ngo si ivyigwa binini. Ikambi ntibayishira ahantu kugira ngo bashireho ikambi, baba bafise ikintu bagomba gukora. Ikambi ije ahantu kugira ngo ikingire neza imbibe z'igihugu, ikingire igihugu. Mugo umuntu arashobora kubaka inzu ahantu atagomba gukingira igihugu. Nico bituma rero ivyo no kuvyitondera, kandi inyishungira muca muyumva. Baramutse bimura bo kwimura abasanze iruhande ikambi ngaho, yo kwimuka ikambi ntushobora kwimuka ko ni nkingi y'igihugu. Wimuye ikambi uca wimura n'urubibe, uca wimura n'urubibe, kuko ikambi iri ngaho kugira ikingire imbere z'igihugu. Ivyo ngira bazobisubiramwo ababijejwe, kuko hagiye haratangwa na urbanisme nayo yakoramwo bamwebwe abo muvukana. Nta musirikare aratwara urbanisme, urumva usanze yahatanze ugiye kuvuga ca kwereka amategeko nayo tuca tuyubahiriza niko tujejwe. Umugabo rero amasanga yankayatanguye gushika, tuca turaba ingene tuvyiga kugira dukingira abanyene igihugu. Ntibituryohera kubona amasanga yanika ashika abantu tujeje gukingira, biratubabaza. Umugabo twobereka aho baja kugira ngo tubakingire neza atangorane. Ububiko ngo burajamwo kura, none bobika ahantu hatabona. Hageze mwijoro uja kubitora bobitora hatabona. Rega kura so kuva yuko icifata ikasi nisanga yawe ishaka ibubiko amamagaze ari nukura nyene. Ahubwo umuntu aciye kura wewe mwijoro bobitora gute? Uhavutwara n'ibitari irajamo uwagutumye ikibazo yaguhenda ntavyavye sumusirikare. Kura irajamo mu magaze, ahubwo no gucungira yuko kura igumi nimeze neza. Hanyuma ikindi naco, yego hariho ibigwanisho bitarinda kuja mu bubiko burimwo intuze zo turabizi, mugabo sinobirinda kubibadondagura. Mugabo umenye yuko kura rero ijamo, nimba rwagomba gucinga imanza urumva nta burenganzira babona. Ibitabikwa ahari umuyaga nkuba biraza, ubwo navyo nyene kibuza yuko biturika mu gihe vyatiwe n'izuba cane. Bujumbura hariho ubushuhe, hari ibiki Bujumbura, hari ibikwa ahandi ntarinze kubabwira kubera turavyiga. Ubushuhe burashobora kubushuhisha naho ata muyaga nkuba uba uriho ubitse nabi ugaturika. Mugabo rero ivyo ni ibintu bita conservation, turazi ngene tubigenza kuko hariho abavyitse biga ivyo nyene. Ibisasu vyaguye mu mazu y'abantu boba barabinyegeje.
urakoze umuntu yabajije ico kibazo agize neza cyane ni kakamo twateye umuntu wese azi yuko hariho igisasu caguye mu rupangi we canke ahantu hanyegeze tahora agahora ngo arakibitse nta muhinga wavyo ndabizi ariho mu gisivili gishobora kumara umwanya kikarindira akazabona kimusabiye kuko bene ibi bifise abahinga navyo sindi umuhinga wazo ubwo ndazi ingene vyitwa ndazi n'ingene bikoresha mugabo ndakibonye haje naje ntakenegura ariko uzompamagara ngo nze kimutegure hariho abandi babi nonosoye nca ndamutuma ko naho cogwa iwanje cangira nti ntihagire gukora ko ngaca ntuka rero uwoba yakibitse yikwege itara mu gashamba ko ntaca cogikoza atari uko gusa gishobora kumuhitana kigahitana n'abiwe rero mudufashe gutera kama bumve ntihagire uwugira sindabibazwa ntihagire uwubi ntagondwa kuko ni igihugu cacu twagikunda twese kandi dukunda n'abarundi bose umuntu azi canke yabonye igisasu kitaturitse mu rupangi we canke mu nzu iwe ko numvise hariho n'icaguye mu modoka batubwiye bati y'umudokiteri bati ingo twace turungika baza kugikura yaciye afukara reka niyo modoka ntiyasubiye kuyijamo niko bimeze ati distance ihari hagati y'ikambi n'abene gihugu birahari aho nori koja mu bitaro mugabo ndazi barakunda kubivuga iyo baravuga ngo ati uruzi ni metero 150 uruzi nk'ikiyaga nk'imetero 150 nibaza ni kambi mu bisango kugira ngo umuntu atekane yuko atoja munsi y'iki nivyo mvuze mugabo ntaho nabisomye vyanditse ariko kugira wikingire habije bisasa urabona yuko bifise intuze ndende mugabo nk'umuntu atari kure atari yegereye ego kimushikiriye urumva iryo nisanganya ni ya accident mugabo uwegereye cyane nawe abafise ico numvuga amahirwe mabi menshi kugira ngo agire isanganya gusumba ubu bari kure kuko iyo uri kure gishikayo n'ubukari bwagabanutse niyo kiguye usanga atakikugize mugabo wewe uri hafi kiragutema hari uwabajije ati none bizogenda gute ababuze ivyabo iduga amazu mwumvise yuko n'igisirikare cabuze amazu n'ibikoresho vyahiye nyene ubwo yashobotse tamwe kuvuga ngo tugire nsinzi iki kibazo ntacyo nobishura kuko sindi umuhinga wapi mugabo iconze ivyo bikoresho vya gisirikare nta silence bifise imodoka za gisirikare zirafise silence ivyo navyo babituma ko kugira bigwanya umwansi none bishitse bigasohoka ata mwansi biteye umva nta silence iri mugabo ico nosaba abarundi baravuga barakunda kuduhamagarira kugirisha ico bita assurance y'amazu n'imodokari tugiye mu makompanyi ya assurance nayo go kinga impanuka zikunda gushika umuntu utaziteze nibaza rero nk'ufise inzu iri muri assurance yuko ashobora kugira declaration kuko iyo nisanga muzindi kuko siwe yabishatse ntivyamuvuyeko natwe ntitwavyatuvuye rero nico gituma bahamagarira abantu ubundi ati amazu yanyu sinumva ingene umuntu agisha assurance y'imodoka akareka kugisha assurance y'inzu yiwe kandi inzu nizimvye mugabo niyo bakamake ku modoka ari washaka rero twoza turagerageza kuko hashobora kuza n'igihuhusi kigutwara inzu kigutwaye inzu igihuhusi urihishana urumva rero amasanga nkaya ni ibintu usanga rero tudategekanya kugira ngo tugirishe assurance y'ibigwanisho ku isi yose naho babigirira mugabo sinzi ko azovyiga mu nama nshingamateka bashiraho assurance y'ibigwanisho murabatuma nibagira ati nimushire mwibiye hashitse
akabishiramwo bizoba ari amatavuga y'amavuta. Mugabo aya masanganya nayo ikindi naco ntiyakunda gushika mu gihugu cacu kuva jewe naruka sinabwumve isanganya nk'iri n'ubwa mbere rishitse, muga no mu bindi bihugu biramaze gushikaho mbere nko muri za Congo Brazzaville yarashitseho ho byatukije inganda nyinshi gusumba twebwe Imana yarakinze naho mwumvise ibitigira bingana ho habaye ibihumbi n'ibihumbagiza, twebwe Imana yarakinze yamana dusengera dufashije ico no kwita amadega yabaye nkuko mwabibonye byari bisohotse, iyo bigira nkuko byari bisohotse ingana zari gufite rero Imana yakumvi irakinga bamwe bararokoka abo nabo yahamagaye twavuze yuko twahujije n'imiryango yabo. Ngira ngo ibibazo byose nabishitse